bakunzi ba GITEGA-Ent TV reka tubaramutse ndababwira ati big up sana turi hahandi two kijiweni hapa kijiweni barabara ya pili Uswazi ndi kumwe no bita ikiruvo ngaho iruhande rw'iwanje sometime arabumuhuza ubundi mwanya gahengama reka rero tubabwire yuko uko biba bimeze kose aha turi ku kahawa hari hirya ejo urukino rwa derbiroro bucaruba haravuzwa amajambo menshi yuko bamwe bazotsinda abandi ntibatsinde abandi bemera ibi bamwe bazobatsinda abandi tiwapi uno musi w'urukino rwarangi aho twabonye yuko ari bitsindo bibiri impande zose ariko rero baracavuga bati burya ivyo twemerewe bimeze gute ule tujeko urukino rubonye gute uko kiruvo wambaye umufana wa MUSONGATI no wa FLAMBEAU none gasha vyifashe gute nikuvuga yuko ukuntu urukino twagwiteze no musi kuko umusi doheruka ngaha nacaje kwa watanga kunyita ngo gende kiruvo navuze ko bakwita bagite kiruvo none ay mabara yose na kibazo je ndi hose ndi muri MUSONGATI swati ndi muri FLAMBEAU nikuvuga yuko yo batsinda no musi yumwe atsinda muri abo babiri imoto yaje n'ubiri kibiri kirazunguruka mu gisagara izunguruka iryoherwa n'insinzi mugako mande zose atanumwe yaronse insinzi moto iricaye mu nzu ntaciri kirakora uwo n'umubabaro kwanza baredi afisi je nikundira timu itsinda hama icya kabiri naco ari abatwemereye yuko urukino bava barutsinda abafana ba MUSONGATI ariwe Embale yaratwemereye yuko uko bizogenda kose ibintu bitatu muri football ko harimo kugabura harimo gutsinda harimo no gutsindwa mugabo Embane wewe yatubwiye ati gutsindwa nta birimo kugabura nta birimo arimo kugira iki gutsinda uretse no muri FLAMBEAU batwemerera ivyo bintu ngo nuko bizogenda ariko Imana nayo yaruciye icurubanza rwayo bati mwese mutezwa kugabura inota rimwe rero vyabaye muri make rero twumviriza ingene impande zose vyagenze aho babuza amahigwe naho baronsa amahigwe twumvirize mbega vyagenze okay nibatubwire rero nka twebwe batwimye umunezero kuri no musi embera tubwire tubanje gushimira Imana yo yatumye dusubira guhura kuri no musi okay hirya ejo twari muri iki kiganiro tuko twiyumvira ibizoba uno musi ivyo twari twifuje ku ruhande rwa MUSONGATI yari insinzi kandi bikaba nkavyo insinzi je novuga 80% na ironse MUSONGATI tupa ndani okay 80% na ironse integuro zari nziza abakinyi bari bahagaze neza numumenyereza yari yavyifashemwe neza yego felicitation kuri ico merci urukino rwabaye nkuko tuvyifuza abakinyi bitanze berekanye ico bashoboye icyagiye kutubabaza nuko hari bitabaye neza muri urwo rukino nibiki dufatiye ku muhagarikizi okay umuhagarikizi yagerageje kwerekana ivyo ashoboye mugabo ikimbabaje nuko bamuhaye urukino rumusumba level yiwe yari hasi cyane kandi ndabimushimiye kuko siwe reka tubishimira abamurungise message no baha nuko bazore baraba urukino baraba nuwo barungise kuba umuhagarikizi kwa kweli ule sio refa level yake ni ndogo acha niseme tu kama vimemchanganya amejichanganya ila ushindi ulikuwepo ila hakutumia kwa makusudi kuwanyima ushindi sitaki kujua hiyo sitaki Sao. kujua sababu video za ile mechi zipo na nafikiri zitaonyeshwa kila mtu atajipa majibu na makusudi kunyima ushindi sasa hii sawa tusikie FLAMBEAU kila mtu atajipa majibu sawa na matukio ya mchezo kugawa mimi nilikuwa nilivitoa na nina sababu za kutoa kugawa kawaida ningeingia half time nina goli 3-1 na ndio ilivyokuwa imeandaliwa na ndio maana nasema
Mwenyezi Mungu amlipe sawa na mabaya yake. Refa huyo? Refa. Okay, Flambeau. Aendelee kujifunza, zile sio machi zake. Ajifunze. Anaangalia mechi za kumpa. Hata tumsikie Flambeau na tusikie atatuambiaje. Flambeau tupa ndani. Flambeau tupa. Flambeau tupa. Sawa. Murakoze kumijambo. Wewe umetoka wapi? Murakoze kumijambo. Ama je navyishifise novuga mu rukino. Ikintu kimwe kintangaje. Avuze yuko ngo arbitre ngo yari sawa none ko mu nyuma cyahinduye avuga ati ngo arbitre ngo ati ngo ngamiye ngo ati ngo urukino ngo rwengamitse ivyo kwikanirwa navyo yuko na arbitre yari sawa. Igira kabiri yavuze yuko ngo ivyo kunganya ngo ataravyiteze nivyarimwo mugabo nyene mwijambo bavyivugiye ngo ivyabaye ngo wabishimye ndavyumva shimira Imana ni integuro z'Imana kunganya sawa ntaco tugende sawa ntaco no shima ni sivyo Jeni ibye kwibwa wavuze ko arbitre yari sawa namwe mwipanze sawa sivyo none nandi majambo yo guhengama nayiki reka kubisubira nayiki je kwane kiwanje Rama urumva umva najewe menyere kurabizingino ushaka gosora rondera video hama ukurikirane ubiriza nkuko so tumenyere kurabizingino sugutukana urumva ukuntu tuvuga cyo matusi ubiriza Rama vugira hasi kugira tumvikane umvise twebwe ukuntu tumenyereye kuraba ibintu vy'inkino kulegisigane n'ubona mchezo embale ijya hejo twavuye ngaha ikiganiro ca mbere nibaze ko amajwi yanje arimwo naravuze ati uzotsindwa cyangwa uzonanira gushika kuco yifuza naze avuge ko yibwe nivyo sivyo ico kintu twarakivuze okay ico narakivuze imbere sawa rero ni turindira urukino ruhere kandi twabonye byabaye mu rukino babibonye sawa imbare Ijambo nanje mvuga. Ijambo yahereye ko rimbari mwaryumvise. Flambeau tupa ijambo radio rimbari yavuze mwaryumvise ngo ibice 80 kwijana ngo yabirose nemu nk'abafana mubibona yabirose ibyo 80 kwijana 80 kwijana yabirose nabyo yigazaronga nabyo yigazaronga kuko nariye ruje ndiye ruje mugihe ndiye ruje we wahatwe kujigori riri wazi gori riri wazi kandi ndazi hajya ambirasi zari kuza kuri stade zari nyinshi wakize niyo mpamvu ibice 80 ntabyo ufise senkani hari radio yatembera mwibarabara ngo no musi turigaruza mubona bigaruje canke twebwe abaframbo turacafise kudushigikira atwe twari hanze twiko turakina baruhutse baraba erere zacu baraba erere aho turwaye muga igice cya mbere baje baradukina umupira kubera ka experience twarose twaca tubagombora muga igice cya kabiri ngomba ndababaza badukinye nk'igice cya mbere ahubwo twaje tubahindurira natwe twabamenye igice cya kabiri bebwa aho nyene ndakwishuye ikimenya ko twakinye n'igice cya kabiri twabasubije harura makorne twabatera makorne ucu harura ko wateye mu igori mukaje nije na hakije ibitsindo biri wazi dutera mu igori ari uzibira wanje wabonye ko tumwe anko nawe nyene nge tumuye ngo nawe nyene atubwiye ukuntu yarubonye urukino kubera aba n'abantu bakera bazi ibintu vy'inkino mugabo turashaka yuko niyegamire cyane uruhande rumwe mugabo avuga ukuntu urukino rwagenze ukuntu yarubonye sawa ariko gushaka kwera n'umufana wa Musongati sawa natubwire byo kwibwa uyu ni n'umufana wa Musongati umviriza tekana duhana ijambo tekana vuga
none reka kubaba yamara amavugira hasi okay urakoze rero kumpa ijambo jewe urukino kuno narubonye ahubwo nasanze muri ino migo yo mu Burundi yazogira umuguza wo kwitera imbere ngo urazi umupira gusumba iyindi ico nico kintu ca mbere maze kubona kandi mu kugira mu Burundi tuzoronka umuguza duserukira hanze imigwi n'imwe niyikuremo ibintu cyitwa abalibitre kuko hariho imigwi ikoresha abalibitre ariyo ya migwi igiye hanze ataco twigera turonka nta mwimbu dushobora kuronka bashaka kuduha akarorero k'imigwi ariko yagiye hanze atamwimbu wazanye duha akarorero k'imigwi bitatu jewe tutubwira hanyuma atamwimbu wazanye message ngozi okay yaragiye ubibuke gitwara igikombe ntiyazanye umwimbu muri Primus League yakoresha abalibitre okay ivyo urabizi ico turacyumva Aigle Noir yakoresha abalibitre nta mwimbu yazanye igiye hanze sawa urumva tugiye muri kubera musongati nige arikoresha genda muri flambo muga yarawuzanye nindi yashike flambo wewe baguhaye vuga ndeka yaje nawe wamushiramwo vuga ubu nawe tugeze uyu mwaka uri kuranyuka uyu mwaka hagiye flambo uribuka muri Primus League nayo nyene yagendesheje filime yagendesheje niki ni filime uravyemeza uribuka umwimbu bace bazanye umwimbu umeze gute w'ibitego 14 sawa tubaze aho nyene ndakubaza bani twegamire cyane eske musongati yora iramaze gusohoka iramaze kuzana umwimbu nawe irazanye okay byose nigo nico kiyo okay tugende ariko turabe atansa pana kunjanira okay musongati yatsinzwe gute naba batsinzwe okay tugende muri songati rindira so mbaze kugira tumve ko twoshika je ndi musongati umusi musongati yakina finale niyo narindi twenyene twarose igikombe muri finale turi muri ari ku kibuga ca message ngozi umutima uri ngako barateye tir dobi sugo tir obi ama turabe rero musongati ngo ati bobo ntibatwagwa ni filime flambo yo yarasohose isohose yoyo yararonse n'umwimbu isinda urukino rumwe hanyuma musongati yo yaragiye mugabo na rukino na rumwe yasinze aho rero no kuvuga yuko aho tugiye kwaza tu balance eske muri yo ibi yazanye umwimbu mutoyi yazanye umwimbu mutoyi ni flambo musongati nayo biriza tugira duhere kuri iyi migwi bavuze ngaha yuko itwagwa n'ifirimbi umugwi wa mbere twemera ngaha uzi gukoresha ifirimbi ni message ngozi okay imaze gutwara ibikombe bibiri utataje uri kurabona kubera ifirimbi bakabitwara ushima ari ifirimbi urukino rwa mbere bakubitiwe iwabo nimba muvyibuka bakubitiwe muhira basubiye kandi gusohoka barakubitirwayo okay Aigle Noir yatwaye igikombe aruko bayireze nk'umwana yagize gusa gusohoka hanze yari bitanu indwi yari yendwi umugwi wa gatatu Rukinzo yose no kubira ko ari filimi yari ifitiye level noyi nayo yari bitanu Flambeau du Centre yaragize amahirwe yihurira n'abarabu bagwaye bari mu ntambara kandi yabasinze naho nyene mu bimenye ntiyabasinze bakuye muri Tanzania basinze igisindo kimwe basi returu basinzwe bibiri kuri kimwe isheria ni yatumye murengana murarengana urukino rwa mbere Imana ibahezagira ivyo mwadukoreye birazwi sindi no kubisubira kuko nabivuze ubwa mbere mwagiye mudandaje igihugu embare ivyo twarabivuze ale mwikiniri wabo n'umugabo embare ivyo twarabivuze la fois passée returu mwasinzwe bingaye embare ajama narinze ngo ntabwo musongati umuzi seruka ale yakiniye mu Burundi banganyije bibiri ku bindi returu yakiniye muri Zambia basinzwe bibiri kuri kimwe niba rero wazanye ibisindo byinshi muri
Musongati tupa. Musongati tupa. Flambeau tupa. Flambeau tupa. Okay, huko twabonye no musi. Si Musongati, si Flambeau uno musi bose barangana. Kubera bagabuye iki? Amanota. Kuri uno musi nta mugabo arimo, ahubwo rero tugomba turabe utunenge nidusubire gusohoka inyuma y'ikiganiro, nituzane Aigle Noire, nituzane message ngozi, nituzane kuko bose tekana, kuko bose ni ekipe ziringa muri Primus League. Tugomba turabe urukino rwari rwitezwe kuri uno munsi umara zose wa sawa ndabizi Embare atubwiye gutya kuvuga no makosa yose ahari Embare atubwiye gutya sawa anko tusubira inyuma. Embare ari imvugo yavuze gutya urukino rw'ino munsi baruhaye umwaribitre adashoboye okay tekana adashoboye ukuvuga yuko urukino rwamunaniye arbitre ku ruhande rwa Musongati bavuga ati twebwe arbitre yatwitse. uruhande rwa Flambeau nabo bakavuga yuko uko arbitre yitwaye byarishimishije. Oya ku ruhande rwa Flambeau byabashimishije. Soko rero natwebwe to turabafana je nirabiri itsinda. So urabona ko n'abatama b'abakukuruke baje bakari mugabo dushaka yuko tunoganza neza turaba urukino eske gono ne kariye kugira hagire igikoso muse mimi nyanganya nene wewe mwarukuyenga mwani yagaheza ntaraheza bagaheze hama endelea Musongati tupa Jajoshe 11 kesi shota oya makofi Fia unaelewa? Kwanza na duze leo wamefanya kazi. Kenze na sisi. Nabo tubuzabo. Ana omenya. Kuko nta rimwe bakubura mwiyaje. Okay. Bishaka kubabo. Tunashaka Twambie. Huyu hapa. Jo fiakre ingo ututanga ni kawa wakiwa utugie kwa mzosinda. Chacho tuambie. Jo. Pita huko. Huko? Hapa mimi ndo kati. Mama Dororo njoo. Okay. Samtapaenea. Jaelea mno wasiwasi. Okay. Ndemba ndanye jambo mwari mwanciriyemo. Bisanzwe nagonje kuongea yote bichapita. Nagonje kubereka igituma imigwi yacu itigera iduteza imbere himbere iyigiye gukinira hanze. Akanenge nako. Urumva rero ukuni imigwi ibiri no musi yakinye. Je kwanza no ifelsita Musongati. Okay. Birazi kituma no ifelsita Musongati. Musongati tupa. Mu mvugo zari zihari hari imvugo zuko bavuye ku kinamba n'abazungu abarabu abagira ikisinzi. Urumva Musongati nakaraya. Ariko ikindi cyanejereje gose murukino guno muzi. Je nasanze Musongati ahubwo umengo ariyo yagiye gukina hanze. Musongati tupa. Ugiye kuraba umupira Musongati yakinye umengo niyo yavuye hanze. Yego. Urumva yabizi. Je nakubesha je n'umufana wa Musongati. Ariko kukunda ekipe yari mazigiri kwikina n'imigwi yo hanze. Sinarizi ko Musongati yari kuyifata mu kanigo nkakuja. Musongati tupa. Musongati tupa. Musongati ni muihamashi mwese. Musongati n'umugwi ukomeye. Ego. Musongati yerekanye. Musongati n'umugwi werekanye urukino no munsi. Tureze apari arbitre. Musongati yagerageje kurondera amagodi y'ubwenge yo kwiyemera bijya bibizana. Musongati yanonde amagodi yo kwiyemera
yo kubereka ko bazi umupira. Jeje nico ndabashimiye, Musongati tera imbere, igumane uwo mwete isanzwe ifise, tuzanira igikombe ryoherwa abanyagitega. niwo mwete umwimbu Okay, turumvise icyo muze avuze. Arashimiye cyane Musongati kuntu yigenjeje ku rukino kuno munsi, kandi n'abafana wa Musongati kuntu twiteze yuko no munsi twava dukubitwa akabido suko vyagenze suko Musongati tuko hivyo okay, suko vyagenze na Flambeau ukuntu yari yiteze ku rukino rugenda siko vyagenze, nkuvuga yuko urubanza rwaciye Imana tuko hapo. Okay, rero twabonye ko ku ruhande rwa Musongati baragejeje kutubwira no gushimira abakinyi babo wa Musongati kuntu vyagenze. Twagomba duwe kandi wa Flambeau nawe nyene fiakira shisubu nyene nawe nyene atubwire ukuntu yatwemereye insinzi ijya yejo, atubwire kubera ki yansinzi itabonese habuziki tugira turako muri Flambeau twokosora cyangwa twobandanya kuno murindi nyene wa Flambeau kugabura. Okay, twagiye Flambeau tupa ndani, Flambeau tupa ndani, amashimwe kuri Flambeau. Sawa, murakoze ku jambo. Banje bishimira Imana kwanza, banje bishimira Imana asiye kudukuranyisha ngaha. Urukino rwagenze neza, nta wakomeretse, nta wari indwara urundi, no ngaha dusiye gukorana kandi twese dukomeye. Je nibaza ko gutsinda no gutsindwa no kugabura mu mupira birimo, kandi urukino ruzi ko rushatse, umwe arategura n'undi agategura, mugabo haba hariho ivy'Imana vyapanze. Ibi vyabaye niko vyari bipanze. Je navuze ko nkeneye insinzi, ndayiteze nkuko na Musongati bavuze ko bari bakeneye insinzi, kandi bari bayiteze cyane. Kandi muri twese babiri hariho ubaye gose gusumba uwundi, sivyo? Je Flambeau ukuntu nzi umugwi wanje n'ivyabaye kuri stade, cenzi kwakira vyose kuko je ndi umusportif. Utsindwa no gutsinda byose bibaho kimwe. Iyo udatsinzwe wibwe cyangwa iyo utsinze wibye, sivyo? Kuba uvuga ko wibwe ningene wabibonye, sivyo? Mugabo twemera ko hajya kuri stade hari amategeko agenga inkino. Nimba hari warenganijwe hari abacamanza aritwara, sivyo? Nitwaze ngo je atsinzwe cyane nagoye ko yanibwe. Je kubganje nakinye aho nshobora kandi vyagenze neza mu bice. Nubona nkeneye insinzi ninayitse insinzi utigute. Icambere hageze igihe nkinaje ntakwiye, sivyo? Umukinyi wanje yavuyeyo nkinandi nefu, sivyo? Ico ni cambere. Ico cambere cyaretse ko umugwanje wifashe mu neza. Ica kabiri imyiteguro je nayimfise, umwana nari mfise ni muto. Ni muto. Banza cyo mwiteguro wanje wabaye muto. Kumbure Imana ihadushikanye muri retour, nzokora neza gusumba uno munsi. Mugabo nivyabaye no munsi ndabishimira abakoca, abakinyi, staff yanje, kuri Imana bahezagire, ibongerereze inguvu na arbitre Flambeau tupa N'umwe notako umuhanda kifua cha kupokea matokeo. Singizia tembea sana kwenye avio. Simko mnaenda simko acha niongee na mimi malizie. Wewe kuvuga konda napata sana
niyo mvugo mwamana none siku ariko cyaba kandi iyo mvugo muzoyiguma rukiguca nani mukoresha mahera mwama mugenda kuri stade muzi ko mugiye gutsinda niyo ngorane sawa ni bibirongera kuri stade uvuga ati ngiye gutsinda genda ufise imitima yose uvuga ati ndashaka gutsinda ndashaka gutsindwa ndashaka no kugabura kugira imitima yorohereze ubu hari abantu babaye ngo twari tuzi ko tugiye gutsinda ntitwatsinze atira byose MUSONGATI yatsinze ntiyatsinze gatwaye amanota rimwe tumeshamfunga mara 4 tumeshagawa mara 1 tunakwenda sasa kwa mara kutafuta nafasi ya 5 nafasi ya mshindi ya 5 sasa MUSONGATI tupo nguvu zipo za kufunga Flambeu sababu sababu ninayo uwezo ninao kwa sasa na nia ninayo inayobakia mbele safari nina mashini 6 zitaingia uwanjani wanazijua wenyewe hata wakocha wanazijua wanaziona kila siku naziona kwa kocha wangu mtoto wangu Welo aliapa kufungwa na Mkulini hapo mleteo Afrika mwezi Welo Koloni nani kwa ndio bomo na umeshamaliza na hiyo sasa naambia kuwa naam uende wakafanya entraînement na mabilioni yao wajue kama Profesa Salum Khalfan Jujumen alias Futa Vumbi anawasubiri kwa hamu mbele na kumalizia. Tumpe mama wetu na yeye neno. Zambia na mchezo maana leo kuna jipanga MUSONGATI tupa MUSONGATI tupa halo nafurahi sana sawa nafurahi sana na kama kikao naka naomba video mapicha vitu gani nyuma kikao leo nimepafika. Karibu sana. Karibu mama yetu. Adui wa Mungu. Mungu tumwachie Mungu. Naam. Mkani ya maji hayani. Flambeau wamesema kama watafunga goli hizi 5 kabisa. Asizidi hazifungui. Sasa leo wamefunga goli 5. Wamefunga 2 ukafunga 2. Watakaza kwa kifungwa. Tusidanganyane, mwogopeni Mungu. Tusidanganyane, msema ukweli. Mpenzi wa Mungu. Wanatupiga goli la. Wangetupa ile penalty. Flambeau ingelala. Hivi kweli ile penalty tuna uhakika ni yenyewe si yenyewe. Acha ongee. Nishemishe itakuja kufuta hiyo. Ngoja ongee. Mwambie. Wangeomba penalty? Wangetupa penalty. Walikuwa wamelala. Machi imekuja kuisha kabisa. Bahati mbaya hatukupata penalty. Ni matokeo ya refa. Sasa haburana beshi. Haburana babiri. Haburana babiri. Agasinda umwe. Mugana ko twatsinze twese. Nimesha changa wala. Ni Mungu ametaka kunusuru. Umeshaona? Flambeau ingeshinda ingekuwa zogozogo kila zero. Zogozogo kila zero. Lakini Mungu amefanya. MUSONGATI ingefunga ingekuaje? Ingekuwa sisi na sisi tungefunga. Ingekuwa na yenyewe zogozogo vile. Na soda. Ungetaka kuuliza soda mkabare ungeikuta. Hapa kawa ingekuwa imeisha. Basi MUSONGATI mmoja tupige chupa la kawa. Mama umeshamaliza. Sio tunaongea na wewe. Kwani mjibu. Okay, acha kila jibu. Tena tustupiani maneno kwa na nukuu ile neno mamdogo ameongea hapa kuongeza. Sawa? Mobichi. Yeye kusema eti penalty eti wangewapa penalty. Nina swali hapa. Eske ni Flambeau imeiba ile penalty? Ni kocha, ni wajueri, ni timu, ni nani? Ni refa. Nauliza. Ni refa.
refa na flambeau wapi na wapi? Acha. Refa na flambeau. Ngoja subirieni. Hivi refa atakuja aje Flambeau ama unakumbuka machi ya New York? Subiri. Unaikumbuka? Subiri mimi. Tunakai tunakatana. Tunakuzana. Alibitre afise urwego rumugenga. Nimba yakoze iryo kosa, nimba atarikoze afise ababikurikirana. Kandi bari bajya mugabo sikiriza wewe jewe ntanumwe yize arbitrage sivyo ntushaka kujija arbitre ngo yimve wewe aya n'amajambo yivuga waze kuja kura arbitre turamushimiye ivyo yatwerese yatwerese yuko level yiwe ari ntoyi ku rukino sawa ndavize kibazo umvirira ndavize vyari nambaze kibazo kwanza ubaza jewe oya nuzenya ankonjari avuze ati ngo ivyari bitre byari hejuru eske warabimenye ukuntu vyagenze vyari bit nimba nawe warabimenye kubera iki mutabujije abakinyi binjire mu kibuga bamaze kumenya yuko ari bizafa kuri kiba none ishari kibazo kuvuga yuko wemeye umusifuzi nivyo biza kuvamo rero uzakora umusifuzi kindi mupira arbitrage mu Burundi nikimeze turayibona mwali biti ari ngaho serie gusa ufati Afrika Central ni wacu gusa Pacifique wenyene muramuvuga muzi uko Pacifique ngaho na rusanywa na mafaranga ni wo mugura uno bamuyizo batara abari bite baza bagaca yewe washaka tukicarana nabo kuri TV twebwe la fois passe twavuze ati uzonanirwa naze atutwire wewe ni wavuze wewe alibitre jebu tutavuga ko yavyerekanye navyerekanye wewe umvirizi gicumbi wewe ntabwo zitwara oya hadi ndio alibitre uje bwana n'umusuma kabivuze nabisubira subira kwanza fiakli wanakuatia mikochi twende Uswazi oye Msongati tupa Flambeau tupa okay nimba mukunda umupira cyangwa inkino mukagenda kuri stade cyangwa handi hose mukavuga ati turiko turaba arbitre cyangwa arbitrage mukuri aho muko muri henda kubera twebwe tukurikira abakinyi Jesse nkina we nukira ona turabafana sivyo turabafana mukavuga ko arbitre yivye muca muzana ivyemeza ko yivye kandi muca muzana n'ivyanditse kuko mwe navyo mwizi ya arbitrage turabe tuvuge ibi turaba n'abafana wewe ushaka kuvuga wiwe wewe ushaka kuvuga abibu nawe tunagira ivyo tukoreye ushaka kuvuga wiwe hata bazomuye Mchana wa ndira umwechere star abasaza tubabuzana na star kwa wiwe acha makelele katira tumwechere star uyu ni umwechere star urukino guno munsi ukuntu urukino rwari rumeze urukino rwateguwe bihagije ku ruhande rwa Musongati irategura bikomeye hanyuma Flambeau nayo
yari mu ngendo zijanye n'amakompetisiyo yari gutegura hariya yari gutegura ariko ndari urwego turaba sasa kw'ijoro ku mateleviziyo jewe mvuga kabuhinga nk'umuserukizi wa FIFA muri Gitega Jesi Mengama Flambo iri hejuru sana ya Musongati twagiye tukuvuga yuko ikiganiro cyacu gisigaje iminota ingahe 2 amajana 2 kwiga iminota 2 kubera ngaha reka tweni baduhema tumo kubafise ishapu kubafise umunezero twova ngaha mugabo rero twibaze yuko twese atashavu dufise kwa twavuze ati twindira tekana twavuze ati turaje kuri stade n'urukundo rwose ugwango tugira iki dushira inyuma rero urukino ukuntu rwagenze jewe ndi Flambo jewe ndi Musongati wanashakanyaza n'indi kazo ya mbere nzoca nibera iyo nyene nikuvuga iki ino ndafise umunezero rero twashaka turabukuntu twosezerana ngaha twese twamaze kumva akanenge aho kari abamusongati banegura arbitre uko yigenje sagwa twagiye Pacifique jeni match nazo Flambo nabaga kugira twe twashimye Musongati nabo basaba yuko urukino rwabo rwose zora rabana Flambo yuko azora bazana Pacifique ese Pacifique ni yapfa tuzosubira gukina Musongati kuri nazo garuka kuri Musongati Musongati tupa Flambo tupa muri Musongati nundi muri Flambo basezere bace ku masonga 5 secondes dusubiye kandi gushima kuri iki kiganiro twagize tuyaze neza naho bamwe muze tuko turayaga umengo ntibabitahura ariko niko bimeze mu kiganiro dusubiye kandi gushima shimira kwanza umukocha wa Musongati Hussein Welo amashi kuri Welo warejeje yakre nawo kocha Welo n'umukocha yiyemeje ko atazosubira guhindwa n'uyu mugwi yabitwerese yagerageje kumeze zirateguye yuko ari byiza kandi yazerekanye imani muhezagire asezera mvuga ati uburongozi bwa Musongati ndabasabye ibintu byabaye muri stade twese twabibonye twicare hasi twige ukuntu twokosora iki kintu kugira nihagira urundi rukino nkuru haze habemwe indero n'abantu babishoboye ivyo nta bintu Fiacre nawe sezera ego murakoze kumujyambo kandi jewe bwanje dukuri ndashimira kwanza umugwi wanje Flambo Disante ivyo yakoze nukuri ukwiye amateka nkuko usanzwe uri umugwi w'amateka iminsi maze ndi hanze y'igihugu ni myinshi hanyuma nkacana nza gukina urukino rwo muhira kandi rutoroshe muga nkaba navyifashemo neza nkaba nakiriwe nkagabura nukuri je ndabishimira Imana kwanza bwa mbere Flambo tupa ndani nkashimira na staff yanje ya Flambo Disante n'umugwi n'abakoca bose nuko Imana ibahezagiye nasaba gusa ko bo vyakira uko byagenze mugabo match izokurikira umwitegurwe munini gusumba uwabaye no munsi ko umwanya twari dufise twebwe wari muto bivaye n'ingero twari turimo kandi twavyifashemo neza turaheza imachi na ekipe idakwiye
bayikuyemo umukino umwe turonka inota rimwe nukuvuga ndashimira nukuri Imana ibaha imbere bose no muri byose murakoze tugira amahoro sezera seconda stand tugenda mimi sina mengi ya kusema kama vile nimesema sikuwa nategemea matokeo kwa timu imeitwa kimataifa. Walikuwa mazoezi na timu mbalimbali kama vile Dar Motima Pembe, kama vile Zamalek, kama vile taifa eti nikajua kuwa watakuja na experience fulani, lakini experience fika hapa katika vyombo vya habari mbalimbali wametangaza wafana wa Flambeau 5B, CB, 4B, 3B, tukigawa watu wamefungwa. Tukiwa wakitufunga mbili tukakifungwa. Lakini alimeonyesha kuwa Msongati ni timu kakamavu inaweza. Na hivi nataka kujiandaa kwa maisha mpaka dakika yako nyuma yangu kule. Na basi leo bakia zote hawatasalimika. Sawa. Msonga tupa. Flambeau tupa. Sezera nerero urukundo. Msongati na Flambeau twese urukundo ni rwa rundi nyene bye. Muratibuka. Songa tupa. Flambeau tupa. Atayo